Bakunzi b'imbonesha kure ikaba nisamirizi Burundi bwiza turabahaye ikaze muri ano makuru tugire tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zibiri zikurikira. Abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura bagize urugendo rw'amahoro n'umunezero kuri wa gatandatu igenekerezo ya 2024 Nyakanga umwaka 2022 ko gushigikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ngingo nziza agize iminsi afata kugira ngo umwene gihugu yoroherwe. Kuri wa gatandatu nyene umwunganizi w'umushikiranganje w'imigabo n'imigambi ya Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama umufasoni Liliane Gahungu yasozereye ibikorwa by'uruganda rw'inyigisho kugwaruka ruserukira amashira hamwe afise imigambi iriko irarangurwa. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura bagize urugendo rw'amahoro kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2024 Nyakanga umwaka 2022 ko gushigikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ngingo amaze iminsi afata kugira ngo umwene gihugu yoroherwe. Ni inkuru dushikirizwa na Deborah Ntakisumba. Abo n'abagumyabanga b'intara ya Bujumbura bagize urugendo rw'umunezero n'amahoro kuri wa gatandatu rwabereye muri komine Mubimbi mu ntumbero yo gushigikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ngingo nziza amaze iminsi afata kugira umwene gihugu yoroherwe. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara Emmanuel Nkeshimana yasabye abagumyabanga kutajana n'ibihuha ahubwo abaje ku mirimo baduza umwimbu. Yashimiye umukuru w'igihugu kukuntu ariko agwanya abasesagura itunga ry'igihugu mu kubasezerera. Nukumushigikira rero twebwe abagumyabanga murazi ko ari twebwe twamushize imbere kandi ibikorwa ariko arakora n'ibikorwa vyiza n'ibikorwa bizoteza imbere igihugu cacu kandi turabona ko byatanguye haba mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu hose ariko arahinyanyura kugira ngo ibintu bigende neza. Murabona mu butungane yahereye hejuru gushika ku mutumba. Abene gihugu bari banyotewe ijya sentare yo kumugina. Ubu haraye haroyeho babahuza bagiye gutunganiriza abene gihugu. Ni ikintu rero gikomeye twoshima cyane mbere twongere dukomera amashi cyane iyo ngingo yanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Navuze ati ni byinshi yarahagurutse kugira ngo agwanye bakaboko abasesagura itunga ry'igihugu. Nabo nyene murabona ko ari ku kivi kandi abigejeje kure. Ingingo nyinshi turiko turabona ziriko zirashirwa mu ngiro muga mu minsi hese zagorana kugira ngo zishigwe mu ngiro ariko ubu arazishira mu ngiro. Nukumushigikira rero kugira ngo imigambi yose umugambwe CNDD-FDD washize imbere imigambi yose ayishire mu ngiro ngo turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Tugire urunani bagumyabanga bakenyarugamba mbonera kure bahumure biswi by'inkona tugire urunani hanyuma duheze dushigikire rwose mweve ku mutima ye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu muri izo ngingo ariko arafata muri ibyo bikorwa byiza ariko aragenda akora mu ntara zose zitandukanye. Umwamagirwa n'abagabo. Abagabo rero ni bande?
ni twebwe abagumyabanga. Ntimusubire gukurikira ibihuha nyabahuru bibatesha umurongo ngo hariho ibigira bibe. Ntabyo, murazi igihugu cacu iyo twakikuye, murazi iyo cavuye, murazi naho kigeze. Ni naco gituma rero tubasaba ko muguma muhagaze neza kwa kundi twababwira. Je kukizi, tureke ibidusamaza, dukure amaboko mu mpuzu, dukore. Wumvise wa Mukanyarugamba ngaha yavuze ati umufuko wose ugirente uronka amafaranga, umunwa wose nawo uronke ico ufungura. Mwomenya ko ibirori byaryohejwe n'umugwi iterambere wo muri komine Mubimbi. RTBB nirigiza ry'Uburundi bwiza. Arakoze mugenzi wacu Debora ntakisumba kuri iyo nkuru yadutohoreje. Kuri wa gatandatu nyene umunganizi w'umushikiranganje w'imigabo n'imigambi y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama umufasoni Liliane Gahungu yasozereye uruganda rw'inyigisho kugwaruka ruserukira abandi mu mashirahamwe rwo mu ntara ya Bujumbura mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Ni inkuru dushikirizwa na Wiliso Kubwimana. Umunganizi w'umushikanganje w'imigabo n'imigambi ya Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama Liliane Gahungu ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ugwaruka muri ubwo bushikanganje Samuel Niyubahwe hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara Bujumbura Dieudonné Bizimana yasozereye kuri wa gatandatu igenekerezo rya 24 Nyakanga mu 2022 ibikorwa by'inyigisho kugwaruka ruriko gwitunganiriza imigambi mu ntara Bujumbura. Izo nyigisho z'imisi 4 zariko zibera muri komine Sare kuva kwa gatatu zahawe ugwaruka gwatowe mu bakomine agize intara ya Bujumbura. Umunganizi Gahungu yasavye ugwaruka kuva hasi bagakura amaboko mu mpuzu bakore imyuga. Ububazi Burundi wambere dufise ubukire niko urugamba rero tugereza kuhakurikira tukaba twamagarirwa uruka rwose gufatira mbere mu kurwanya umubazi kandi tubwirizwa kurutsinda ingabo turazifise mwebwe n'Imana. Mutwicaye isaba umutaya munini muduge buke uko izo zirika z'abarangi aguruka mw'itabira kabo se Barundi ko gukorera hamwe kugira ngo tupengane mw'iterambere ntihagire usigarira inyuma n'umwe. Barundi baravuga ati akibona akazi muri isi umenye neza ko kazoza kanyu rero ari mu minwe yayo. Ubwo gwaruka kwaserukiye amashirahamwe gwaciye ruronswa ibikoresho by'ibanze kugira rusubire mu mashirahamwe gwaje ruvamwo maze biteza imbere. Wamenya ko imbere y'ico gikorwa abaraho babanje kuja gutera imigano mu mwonga wa Kigezi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ni kuri iyo nkuru ya Wiliso Kubwimana turangirije ko ano makuru tukaba tubashimiye kuko numwadukurikiranye naho ubutaha.